Ndabaramukije mwese abandi ndabahaye mwiriwe nshuti banywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho nange Bunyoni umugenzi hano kwimbonesha kure yanje ndetse ari nayo yanyu imbonesha kure imwe rudende imbonesha kure idahwema kubashikiriza byinshi cyane bikuyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva n'amakuru atosoye amakuru yizewe amakuru tuba twatohoje muri bwimbitse maze tukavuga ngo reka tuyabagezeho maze namwe mashe kwiyumviriza gatanu kuri gatanu n'amakuru nyene tubabwiriza biri kuvugwa amakuru atandukanye ni wacu Burundi tukabwiriza ibiri kuvugwa muri vya politiki cyane se mu mvo z'ubutegetsi tukababwiriza ndetse n'ibiriko biravugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ubwo ni ku rubuga rw'intambara intambara iri guhuza umutwe twacu ibigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC tubabwiriza n'ibiri kuvugwa mu gihugu cy'u Rwanda twabwiriza ibiri kuvugwa muri Uganda Tanzania Kenya ndetse n'ahandi hirya hino muri Afrika ndetse nkabwiriza n'ibiri kuvugwa mu bihugu vyo makungu yakurina cyane mu bihugu vy'ibiyaga binini reka ndakengurukira uhajeje gufyonda sabone wamanutse aziko jambo kumutukana sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone ugakomeza dusangiza n'ibitekerezo kugira ngo tugiye turabasha kubana gatanu kuri gatanu ariko kandi irahera ko ndasaba naho utarafyonda sabone kwamanuka asuka jambo kumutuku kandi sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone kandi ukadusangiza n'ibitekerezo kugira ngo ujye urabasha kuronka amakuru yacu ku gihe mu ngingo nkuru amakuru naguteguriye yagiye kwibanda ko ndakubwiriza biri kuvugwa amakuru atandukanye wacu Burundi mbwire ko Nyarugusu umwe mu mpunzi z'abarundi yicwe umukenyezi wiwe yataye umutwe akarora imbanyi umugabo w'imyaka ishika 40 yarashwe n'abantu bataramenyekana hafi y'inkambi umukenyezi wiwe atakiriye byoroshe eho inkurumbi yaruhiye kuvyara hataragera yari arindiriye kwibaruka amahasa ngukorero ivyabaye n'akarorero ndakubwiriza none yuko kandi Nord Kivu igice kibwabwamwo amabuye y'agaciro ca Rubaye kigenzurwa na M23 inyuma y'intambara zikaza hagati y'igisirikare ca RDC n'abarobere ba M23 mu micungaro y'igice cibabwamo ubutare ca Rubaye muri teritwari ya Masisi Nord Kivu amasoko yaho yemeza ko ico gisagara kigenzurwa n'urunani FC M23 kuva mu ijoro ryo kuwa kabiri rishira uwa gatatu abanyagihugu muri ico gice bari mu bwoba bwinshi cyane nabwo ari byo gusa ariko nanone ni mu gihe bubanza abanyagihugu bihereza ibinyobwa bigengeye kubera babura ibinyobwa vya Braludi niko biri mu izintara kuronka ibinyobwa bihingurwa na Braludi mu ntara ya Bubanza uburengero bw'u Burundi biragoye cyane abanyagihugu baza bihereza ibinyobwa bihizugurirwa mu gihugu kandi zisanzwemo umwambiro urenze kandi n'ibiciro ntibishingwa ku mategeko abanyagihugu barengewe basaba leta gutora umuti w'ico kibazo ndabizi ko ashobora kuba ari mu gitondo saa cyangwa se nimugoroba ariko nacato mudafata mu tawo 10 cyangwa 15 usanga umvire byisha amatwi yawe atigeze yumva reka ndangure nkubwiriza ko bubanza abanyagihugu bihereza ibinyobwa biyengeye kubera kubura ibinyobwa vya Braludi nkuko biri mu zindi ntara kuronka ibinyobwa bihingurwa na Braludi mu ntara ya Bubanza uburengero bw'u Burundi biragoye abanyagihugu baca baheza ibinyobwa zihingukirwa mu gihugu kandi zisanzwemo umwambiro urenze kandi n'ibiciro ntibisangwa ku mategeko abanyagihugu barengewe basaba leta gutora umuti w'ico kibazo mu bunywero butandukanye mu gisagara ca Bubanza nta kinyobwa na kimwe caba icambiye canke igisoda ziguguriro rya mbere mu Burundi kirahaboneka ubunywero bumwe bwarawugaye abakozi barawungitswe iwabo nta kindi twogira bikavugwa na bamwe mu bafise ubunywero mu gihugu cacu c'u Burundi abantu bamwe bahora babeshejweho n'ubunywero byabagoyeho cyane
twovuga nka Florence yahora adandaza amafiriti ajana n'inyama ku bunywero bumwe buri mu gisagara ca Bubanza. Akazi karaheze nta kundi umukoresha yasanze adashobora gukora atabinyobwa, ibintu byose byarahagaze niko yasiguye. Baca badandaza ibinyobwa bihingurirwa mu gihugu kubera ibura ry'ibinyobwa vya Bralirwa. Ubunywero bumwe buca bugurisha ibinyobwa bikorerwa mu gihugu kugira ngo dushobore kubeshaho imiryango yacu. Wafashe ingingo yo kuvunira ibinyobwa bihingurirwa mu gihugu mugabo barateye amakenga. Bimwe muri ivyo binyobwa biremewe n'amategeko, ibindi navyo birimwo umwambiro urenze urugero. Birateye ubwoba umugabo nta kundi nk'uko bivugwa n'abazidandaza, bemeza ko atakindi bari bugire. Abatoza amakuru bacu bo mu Burundi barashubiye kubona zimwe mu binyobwa zikorerwa mu Burundi made in Burundi zivugwa ni nka Susuruka, Sorora, Sapo, Mukambati. Zimwe mu macupa y'ibishonge plastique usanga zifise urugero rw'umwambiro rushika 13% nk'uko abamenyesha amakuru bacu bavyiboneye. Ikindi ngorane nuko abasorora ivyo binyobwa babivugwa mu bunywero ngo usanga bidugiriza ibiciro. Akabi n'agasiga akandi, leta yategerezwa gushinja ikanacungera ibiciro vyo mu binyobwa biguma biduga buri munsi, niko abavyereza babivuze. Uko vyifashe i Bubanza siho honyene ibinyobwa bihingurwa na Bralirwa birakennye hafi mu gihugu cose. Abahinga mu vy'ubutunzi baramerera bavuga ko iyugarwa ry'iyo ihunguro rya mbere nihambaye mu gihugu ryoba ari uruhombo runini ku butunzi bw'ico gihugu gitoya kiri muri Afrika y'ubuseruko. Kuko rero ibiri kubera hano iwacu Burundi namwe muri ko murumva ko ari akarorero. Nimbwe kandi muri Nord Kivu igice cyabwamo amabuye y'agaciro ca Rubaya genzurwa na M23 inyuma y'intambara zikaza hagati y'igisirikare ca RDC n'abaroberi ba M23 mu micungararo y'igice bwamwo butare ca Rubaya muri teritwari ya Masisi Nord Kivu. Amasoko yaho yemeza ko ico gisagara kigenzurwa n'unani AFC 23 kuva mw'ijoro yo kuwa kabiri gushika ukuwa gatatu. Abanyugu muri ico gice bari mu bwoba bwinshi cane. Intambara zikaze ziravuzwe mu gisagara no mu burere bikurikije aka gace ka Rubaya. Abagwanyi barateye ibirindiro vy'imirwi muri ico gihugu igwana ku ruhande rw'aba leta n'aba FARDC imbere yo gushika ibirindiro vya koperative yimba ubutare y'Amasikoperama ku bwinjiriro bwa Rubaya. Bociye ikicembe mu gushika i Rubaya. Twaraye ijoro rya mbere turi muri leta ndi ariyo M23 birukanye abawazarendo inyuma y'intambara zikomeye. Kuri uyu wa kabiri turafise amakenga kuko bagomba kubandanya no mu micungararo, niko bimenyeshwa n'umwe mu banyagihugu birubaya. Amakuru y'amashirahamwe yigenga yemeza ko mu ntango habaye kwihagarara ko bidasanzwe ku ruhande rwa FARDC umunsi wose wo kuri uyu wa kabiri. Ayo masoko nyene amenyesha kandi ko hari abantu benshi bafuye mu bice byinshi vya Kuporo, Kabibi, Utingita n'ibice ca Bimbwe muri sheferi ya Bihunde, cane muri grupoma y'Amatanda. Haravugwa ko hari abantu bafuye ku ruhande rw'abasivile kuko amabombe n'amasasu vyatewe i Rubaya byaratoye abanyagihugu barenga 10 bishwe n'amasasi. Turacariho kurondera ko tawundi twatora, niko vyamenyeshejwe na Gervais Hakizimana arongoye ishirahamwe rigenga Rubaya igihe yavuganaga n'abatohoza amakuru ba Burundi News TV kuri telefone. Ico gice ca Rubaya ni igice ca mbere cibwambwemwo ubutare mu ntara ya Nord Kivu bivuye ku kuntu hari koruta izahabu, karitiete n'ubundi butare.
kuba ico gisata cariguriwe na M23 bizogabanya umwimbu w'ubutare muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, bizonatuma M23 igaburira ubutunzi bwa Kongo atankomanzi maze ikomeze. Niko mwihezo w'abanyapolitike benshi muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo bavuganye n'abatohoza amakuru bacu nyene. Ngayo nguko rero nimugeraho ni Nyarugusu, umwe mu mpunzi z'abarundi yishwe, umukenyezi wiwe yataye umutwe akarora imbanyi. Umugabo w'imyaka ishika 40 yarishwe n'abantu bataramenyekana hafi y'inkambi. Umukenyezi wiwe atakiriye vyoroshe, aho iyo nkuru mbi yakuruhiye kuryamya ataragera, yararindiriye kwibaruka amahasa. Ezira Tuyisenge yaba muri zone ya Kenda mu gisagara ca Vi yabuzwe irengero kuva ku munsi w'Imana ku mugoroba. Yari yagiye kwimbura mu mirima yiwe iri hafi y'inkambi kubw'ababanyi biwe. Ku munsi wa mbere umukenyezi wiwe yaratabaje igipolisi n'abarongoye igisagara ca baca batangura kurondera. Yatowe aboshe afise ibisigarata vy'imigozi ku maguru yiwe, yarasogoswe mu kiganza mu kiza hakoreshejwe imbugita, bikaboneka ko ashobora kuba hari ku munsi wa mbere ku mugoroba, niko bivugwa n'ababanyi. Igipolisi kivuga ko catanguye amatohoza ariko nta nzira n'imwe ishika iboneka kuko n'ikinga ryiwe ntiryibwe. Azize umupfakazi n'abana 4, umukenyezi wiwe atari neza iyo nkuru mbi. Imbanyi yiwe yavutse hataragera, yararindiriye kwibaruka amahasa. Wari umubabaro udasanzwe mw'itongo ryapfuye igihe hahambwa ibiziga bitatu impande n'impande. Ntawuzi ko n'uwo mukenyezi aziwe azobandanya abaho. Gushika ubu yarataye umutwe. Umugabo we yakora ivyo umuryango akenerwa vyose, niko bivugwa n'impunzi z'abarundi zari ku muzigo kuri uyu wa gatatu. Impunzi zifise imirima ibiterwa mu bisagara w'inkambi ya Nyarugusu zirafise ubwoba kuko abasangwa bagomba kubiba amatungo yabo kuva ku mu bujijwe gushoka mu iyo nkambi y'impunzi. Ubuharuka gushobora kigira ko yaba barevye ubuzima bwabo kuko baribwa ivyabo bagakubitwa canke bakicwa nk'uko baye kuri Tuyisenge. Izo mpunzi zikaba zihotangwa uruhusha rudasanzwe kugira ngo bimbure imirima yabo iri mu bisagara vya Nyarugusu, bwari Makerere, Mugunga na Nyamihando hafi y'inkambi. Bariyamiriza amabi yakorerwa impunzi z'abarundi mu gihe bagenzi babo b'abanyekongo ataco binona, banegura ukuntu atirwa gutaha ku nguvu aho kubatekereza guhitamwo ukwiyandisha no gushaka mu gihe bavyishakiye. Tanzania ibandanya ifata ingingo ruhasha kugira ngo igondoze impunzi z'abarundi zive ku butaka bwayo batahe gushika muri gatugutugu kuza imbere yo gufata izindi ngingo zikomeye gusumba zishika no kwagarara ayo makambi. Ivyo abo nga batagomba gutahura. Kubw'ibiharuro bitangwa na HCR, Tanzania iharurwamo impunzi zirenga 131 z'abarundi, harimwo abarenga 55,000 baba mw'inkambi ya Nyarugusu. Nshuti banywanyi bacu, reka tube dusubikiye ahangaha. Gusa mwese mumeze mbasabe gufyonda sabone kandi ariko mukomeza kudusangiza n'ibitekerezo. Ndabakunda cama kagira Imana amahera kuri mukuru jema muriko murumviriza ndi munyene umugenzi. Ciao ciao.